Turi kigenekerezo rya 15 Nzero umwaka wa 2021 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabanikaze ku rubuga rwa television Renaissance akaba amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize wahoze yari umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe yaragandaguwe ku itariki 15 Nzero 1965 yari umuntu akunda uburundi n'abarundi akaba yagize uruhara rudasanzwe mu guharanira intahe yo kwikukira ari kumwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Murano makuru yacu turakurikira umwihwezo w'umunyepolitike. Murano makuru yacu kandi turaza gukurikira intahiri mu rukurikirane rw'iz'abarundi batuyagira mu bijanye n'intambara zagiye ziraba mu Burundi. Abarundi bariko baratahura akamaro ko kuzitira bataranegwa mu kwikingira ikiza ca corona bikagaragarira ku kuntu bariko baritabira ku bwinshi ingingo zo kwikingira ziriko zirafatwa n'abategetsi. Ndasubiye kwa ikaze mw'idonido ryano makuru yacu ubushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi bwamenyesheje ibikorwa vyaranze umwaka w'2020 mu bikorwa vyakozwe Domine Yanyankimbona umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi aravuga kubijanye na rusansuma y'abakozi yakozwe mu ntumbero yo kumenya igitigiri c'abakozi nico bakora mu bindi bikorwa bikiri mu migambi y'ubwo bushikiranganje Domine Yanyankimbona yavuze ibijanye no kuziganya mu buryo bugezweho mu gisata ca leta kurikira Domina Banyankimbona. Dans le domaine de l'administration publique, le ministère continue la mise en œuvre mu gisata c'intwaro ibereye ubushikiranganje burabandanya gushira mu ngiro ibikorwa bijanye no guhinyanyura ibikorwa bimwe bimwe bwamaze gutanguza nk'ibijanye na politike yo kuziganya mu buryo bugezweho mu gisata ca leta. Mu gice ca mbere ivyuma vyo mu ntara bitanga impapuro ku buryo bwa none bita gishe automatique vyatanze impapuro z'inzira zigera ku 2766 murekarengane 8520 impusha zo gutwara imodoka fata kibanza 1095 hamwe n'impapuro zo gutwara imodoka 315 aho akaba ari mu ntumbero yo korohereza intwari ibereye. Haratanzwe kandi amasezerano ku bantu bajeje kuzokoresha izo mpapuro kandi babishoboye zikaba zatanzwe n'abategetsi bafashanije n'abakozi b'ubushikiranganje. Muri ico ciyumviro nyene mu ntumbero yo kumenya igitigiri c'abakozi ba leta harakozwe rusansuma y'abakozi ku rwego rw'igihugu. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro politike y'imishahara haramenyeshejwe imishahara ku bijanye n'ubwo buhinga n'inama nshikiranganje. Muri ayo mezi 3 n'uburuhuko bubiri vyakozwe hagati y'abadufasha n'abahinga b'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta hamwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta kugira hashigwe umushahara ujanye politike. Bikaba vyaciye birungikwa ku bategetsi babijejwe kugira bizokwigwe mu nama nshikiranganje. Ce montage a été proposé et transmis aux autorités compétentes pour son analyse au Conseil des ministres. Mu gisata c'agateka kazina muntu n'ubu ngo haracibonekeza ibitigiri vy'umurengera mu mabohero amwe mu Burundi arenza ibitigiri vy'abafungwa. Ivyo bitigiri bikaba bituma ubuzima bw'abanyororo murantunge butoroherwa. Ibi biri mu cegeranyo cishira hamwe akat Burundi co mu kwezi kwa Kigarama umwaka 2020. Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje igisata c'ubutungane muri iryo shira hamwe agasaba ko ubuzima bw'abanyororo bwo kubahirizwa cane muri na cyane muri no minsi y'ikiza ca COVID-19. Kuyandi baji aheze byaragabanutse cyane naho bikigaragara cyane mu ibohero rya Mpimba tugasaba no gutwara bohero yoraba akikubitaga turashima mugabe inyifato yo mu ibohero cyo kiganyo nyene aho tuvuga yuko yahamagaye kuri bo bajwe polisi abandi banyororo canke gukora yandi mabi yose. Turavuga kandi muri ico cegeranye no gupfungwa bidakurikije amategeko tukagaruka ku bantu benshi bafungiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu mugabo imanza zabo zaraheze bamwe bakezwa abandi nabo bakaba baragiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu kwigendera Pierre Nkurunziza eka akaba n'abandi bahejeje iminyororo cane rero bari muri ya migwi tuvuga
y'abanyororo bakurikiranwa byaha bya politike ariko ugasanga bagumye bapfunzwe. Twarashiye kandi turavuga ku byerekanye n'amagara y'abanyororo, aho tuvuga ku byerekeye n'ukuntu ibi byo kwikingira iyi ndwara kiza cya coronavirus kiriko birafatwa minenegwe muri uku kwezi kwa12, kuko ingingo zose zari zisa n'izari zafashwe kugira ngo bakinge ico kiza nikirandagate mu ibohero, basa n'abadehukiwe, zikaba zitariko zirakora. Tukaba twasabye ko bosubira kwikubita agashi kugira ngo izo ngingo zubahirizwe. Turavuga kandi no ku bwinshi bw'abanyororo, aho amabohero menshi kambere yose arengeje cyane igitigiri cyabo yategerezwa kwakira. No kuvuga ko abanyororo amabohero arengewe cyane. Twatanga akarorero k'ibohero rya Muramvya usanga rirengeje ku bice birenga 836 kwijana, hamwe n'ibohero rya Bujumbura iryo bita ibohero rya Mpimba ririmwo abanyororo barenga ku bice 608 kwijana. No kuvuga abanyororo ahantu hateza kuba hari abanyororo 800, uno munsi uhasanga abanyororo 4,800 n'ibindi. Murumva ko muri ubwo bohero n'ivyo cegeranyo. Tugasozera dusaba leta y'u Burundi ko yokwikubita agashi kugira ngo yubahirize agateka k'abanyororo, cane cane abanyororo bagirizwa ibyaha bya politike kugira ngo batunganize ico kimwe n'abandi. Tugasaba kandi leta y'u Burundi ko yokora ibishoboka byose kugira ngo igabanye abanyororo mu mabohero, kugira ngo amabohero ashobore kugira agahengwe, abapfunga mu mabohero bagire ubuzima kuko si abantu baba baratawe. Dutandukirana amakuru yacu mu bijanye na politike. Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunyanyisha abarundi CVR ngo uriko ukorera umugambwe CNDD-FDD, bivugwa na Caroline Nditije arongoye umugambwe UPRONA utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngo biratangaje kubona uwo mugwi wamawerekana ibisigarira by'abantu bishwe bavuga ko arabo mu bwoko bumwe kandi ku mpande zose harabaye ubwicanyi. Kurikira Caroline Nditije. No munsi ndayicariye n'umugwi wiwe bagira bati heraba ibisigarira by'abantu bishwe 72, nta batutsi bapfuye 72 mu Rumonge za Nyanzarake za Vugizo, kuko babikoze yari Bicombero yazanye abaroberi, nta batutsi rero bapfuye. Ukumva yuko ari ibintu by'akamaramaza, ko turazi neza je nari nkuze nayo imyaka 18 abantu barapfuye mu Rumonge. Hariho abonzi umuganga yitwa Simbiyara yarapfuye, n'umukomiseri benshi barapfuye b'abatutsi. Tariki 19 z'ukwezi kwa 4 hapfuye gusa nta muntu yapfuye, abahutu bapfuye mu acibona yuko kuri ndayicariye nta mututsi yigeze apfa 72. Kitavuga coco n'abapfuye muri 1993 za Bugenda na za Teza za Buta, abo banyagufa ntibazwi. Tugira none vuga ivyo bizana kunywanisha abarundi, bizana kugirana ikigongo, ihibambe ahubwo bizana urwango, bikazana gutunduza abantu babuza ababo badashobora no kunamira canke ngo bayibuke canke bibuke. Byongeye ikindi umuntu yovuga cerekana yuko umugwi ujejwe kumenya ukuri kurekurana yari igikoresho ca CNDD-FDD, baranse yuko haza abantu b'abahinga kugira babafashe gutohoza mbega bijya biziga bazura mu Ruvubu. Twatuzi ko mu Ruvubu 1993 hahambwe abatutsi n'abahutu batavuga rumwe na leta. Mbere bakavuga yuko ibyo biziga babishize hamwe n'ibyo binogo byari byahambwemo abandi bapfuye 72. None bamenya gute ko abo bantu arabo muri 1993 canke 1992 ko atabuhinga bafise bukwiye, ahubwo bariko bazana akabi kabishe, bariko bateranya abarundi
ko ntibashaka ukuri kumenyekana, barazi kanatsinda ko CNDD yakoze mabi menshi. Uyo arongoye umugambi w'Iprona utemewe n'ubutegetsi arongera akavuga ko uyo mugwi CVR uri gukora utisunze intumbero yari yategekanijwe n'amasezerano ya Arusha, amasezerano asanzwe yarahonyanzwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. N'ubunyene dusubire twumvirize Karoli Nditije. Mu masezerano ya Arusha bavuga yuko mu gushiraho uwo mugwi impande zose baba abatavuga rumwe na leta yaba leta bumvikana ku itegeko rigenga uyu mugwi, bakumvikana n'abawugize, ukaba uhuriyemo kandi abantu b'ubwoko bwose kugira ngo ntagire uti abagira ati bo ibi by'abahutu nibo bagira batwibira icobo canke abatutsi, bakabumvikana ko ku itegeko riwugenga, bakumvikana n'abugize ingene ukora. Uno munsi harakuyemo ubutungane bw'indibuka ndi mu nama nshingamateka, baranse yuko ubutungane bujamwo kubera bari bazi ko akabi bakoze bari mu ishamba canke bari ku butegetsi. Nico gituma twebwe umugabo w'adaskana Iprona itegeko rigenga kuva kera ntitwageze turitora kubera bakuyemo ubwo butungane, kandi nta kigongwe nda kunwanisha abarundi bishoboka atabutungane buhari. Murumva rero bashizeho kugikenye, uravye bajya 13 bawugize nka bose n'abacuditse na CNDD FDD ndayicariye yakoze mu matora yo 2010. Aramushimiye rero kugira ngo abandanye akora ibyatamitswe na CNDD FDD ndakore ibyanditswe mu masezerano yarusha. Uyo akaba yari Karoli Nditije arongoye umugambwe Iprona utemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura. Mu rukurikirane rw'ikiganiro ayo nabonye tumaze iminsi tubashikiriza, aho abantu batuyagira ayo babonye mu bihe bitandukanye by'indyane murantunge igihugu cacu cagiye kiracamwo. Uyu munsi ubashikiriza igice gitoya c'ivyagiye birashikira Marie Thérèse Sentamo, umupfakazi asigwa na Anglebert Sentamo yahoze ari buramatari w'intara ya Karusi. Muri kino gice atuyagira abamukingiye kugira arokoke mu bwicanyi bw'igihumbi kimwe amajana 1993. Ingorane nasubiye kugira nayigize hamwe Sylvie Kinigi premier ministre avuze ati intwaro tishubije Frodebo, ataba ko inkozi z'ibara z'abasoja ati bakoze iribara, atuwabe twereka hari icyo twabamaza. Yemwe ubwo rero naciye njya mu nzira y'umusaraba, wagira ngo nije nshubije intwaro Frodebo, wagira ngo nigewe mvuze abasoda sinakubwira. Hariho abagore bajejwe kuntuka ngira batoranijwe, ariko si ntibari benshi, bari abagore babiri gusa. Mu bagore bari aho bose vrema bari bameze neza, uretse ko mukarukire yangu magana iruhande, ariko nabandi ntibanduje akanwa kabo, niba ari nabumvaga batanshyigikiye ariko ntibiyanduje atari abo bagore babiri. Hasi rero ndaguma ngaho biravugwa biragira, ariko hatangira kuba ikintu cyuko napfa nkavaho, kuko nabambwiraga, hariho n'umupolisi yambwiye ati biragoye kubera yuko urabona ibintu wabonye kandi bashubije intwaro Freddy. Ariko ngira Imana haza umuntu yitwa Kararuza, uriya banzari kapiteni icyo gihe, Kararuza niwe Atanazi araza, yarazaye n'abandi basoda baba Bleu Rouge bari baje muri Burende, baraza bashyikira nyine ku komanda. Munyuma arambona, yaranzi, yari yarize kuri Petit Seminaire, nanjye niho nabaga mu Abikira. Hanyuma kandi Angreberi yari amwigishije muri Nevienne. We jewe mugabo sinari muzi kuko icyo gihe abaseminariste ntiwabarebaga. Niho bwacyaga rero haza umugabo afite inkota n'umupanga, yinjira muri yanzu twabagamo. Umugore rero w'umugabo witwa Parfait, uwo mugore yitwa Clementine. Uwo Parfait nawe n'ubagwa ngo ni komiseri, ni titre yiwe, sinzi yari komiseri w'iki. Yasohotse yiruka avuza induru ati muka guverineri baje kumwica, muka guverineri baje kumwica. Mukarukera hagarara uko nanjye njya munsi hari ikimeza kinini, naciye njya munsi yacyo. Umugabo yaje arya abona abantu baryamye, Mukarukera ameze gutya. Kararuza niwe wa mbere washitse aho hantu.
urumva ko arazi ibiri yari yambaye hafi kabisa acaraza avuga ati kiri byo izo ntwaro zaho hasi ashyira hasi aranamukubita aramusohokana bagenda batwaye uwo mupanga niyo nkota baragenda baramujyana ndetse n'ibyo gihe Karuzi ateze ko yuko nta muntu azasubira kwinjira hariya uretse abahari nta wari ugisohoka nta wari ukinjira muri abo. Nayo mu bijanye n'amagara y'abantu kugwanya umugera wa COVID-19 kuriko kurakorwa mu gihugu cose abanyagihugu baritabira neza ko kamo hose mu gihugu ariko abategetsi basa n'abateba gutunganya neza nkuko vyari bikwiye izo ngingo zo kwikingira ico kiza kwisi yose bariko barakomeza izo ngingo mu gihe umugera wa corona uguma uhindagurika ukagwirirana wini nkuru nziza. Ingingo za mbere zari zerekeye abunguruza abantu hamwe n'abafata ingendo aho twovuga nko kwambara udutambara dukingira amazuru n'umunwa abo babisabwa ntibarindwa kwingingwa bose barabikurikije mu kutwambara abanyagihugu bose barabona ko ico kiza gihari kandi babwirizwa kucirinda izo ngingo akaba ari nko kudakorana mu ntoke mu kuramukanya hamwe no guhoberana ugusiga imetero hagati y'umuntu n'uwundi hamwe no gukaraba mu ntoke biguma bikurikizwa gusumba ariko uko abategetsi bariko barakora ibintu ntibiri ku rutonde abarongozi bamwe bamwe bafata ingingo zitarizo aha karorero twovuga na ka province ya Karusi aho buramatari yatanze itegeko ryo guhana abaramukanya bagwana mu nda abaramukanya mu minwe canke ahatari ibikoresho vy'isuku mu bibanza bihuriramwe abantu benshi ayo mategeko akabavuga n'amande azotangwa bidakurikijwe ahandi kwisi bitera vyunyuka aho uwo mugera uguma wiyongera ubwoko bwa gatatu bw'ico kiza bukaba bwaratowe muri Amazonie brésilienne ivyo bikaba vyashikirijwe n'abahinga mu ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS muri Wuhan mu Bushinwa aho ubwo bwoko bushasha bw'uwo mugera bwatowe ubwo bwoko buje bwiyongera ku bundi bubiri bwari busanzwe buriko burasasika inganda mu Bwongereza no muri Afrika y'Epfo ubwo bwoko buje ari ubwunyura ibisanzwe bikomeye ibihugu bimwe bimwe biriko birakomeza ingingo zo kwirinda uyo mugera aho twovuga nko mu gihugu c'Ubufaransa aho ingendo zose zibujijwe kuva isaha 12 zo ku mugoroba hamwe na Portugal aho abantu basubiye kugumizwa mu mazu hamwe n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Burayi buriko buragwiza ingingo zo gutuma abantu bicandagisha ku bwinshi ku ncanco Pfizer na Moderna zisanzwe zihari hari ibihugu biriko birarondera izindi kiretse igihugu ca Turkey gishaka kuzokoresha urucanco rw'abashinwa ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS rikaba ryamenyesheje ko ivyo bishobora kuguma vyunyuka muri uyu mwaka w'2021 Ndagukengurukire wini inkuru nziza tugaruka no mu bijanye na politike haraheze imyaka 45 Burundi bubuze uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Petero Ngendandumwe akaba yishwe mu buryo n'ubu butigeze bumenyekana neza umunyepolitike Alphonse Rugambarara akavuga ko u Burundi bwabuze umwe mu basubirizi bagwa gasore yari mu bari gutuma u Burundi buguma kwiragi ryagwa gasore kurikira Alphonse Rugambarara Abarundi ntibazi bose ibyo Ngendandumwe yakoze mu Burundi yarakoze ibintu byinshi novuga ko icyambere twomwibukirako nuko ari we jewe noshira imbere mu bakurikiye iragi rya Rwagasore no kuvuga rero ko mwifuza iragi rya Ngendandumwe nk'iragi rya Rwagasore wenyene ubwa mbere mu bashoboye kunonosora kaminuza mu Burundi ari mu bambere ari muri batatu bambere bashoboye guheza kaminuza icya kabiri nuko amaze gutaha yaciye akorana cyane na Rwagasore mu gushinga iby'umugambo w'iprona no kumufasha mu gihe batanguriye kugwanira independence ni naco gituma ari we yatoye ngo abe icegera ciwe mu bushikiranganje mu bushikirangoma ariko babwita ubwa mbere muri ico gihe abe icegera ciwe vice premier ministre yarajejwe igisata c'ubutunzi ikindi no vuga nuko aho batsindiye ukwikukira
abagiye kwa Jean Paul Harwa yariwe yaserukira Ubirigi muri ico gihe i Burundi, yatwara Uburundi ku izina rya ONU, yajanye Rwagasore yajanye na Ngendandumwe na Mwambutsa. Abo batatu nibo bagiye. No kuvuga ko rero muri inzira yo kwikukira Ngendandumwe yagize uruhara runini cyane. Ikindi naco no shira imbere nuko mu matati yaciye akurikira urupfu rwa Rwagasore, we yagumanye koko inzira ya Rwagasore. Ubwa mbere nkuko yari kuba ari we yari kuba vice premier, yari kuba premier ministre Rwagasore apfuye, nti yagiye mu mashari bafashe Muhirwandre kubera imvuzo muri ico gihe abantu bari batanguye kugwanira ibiti, ibyabaye mu mugambo w'iprona ntibyabaye muri leta. Nico nuko kimushimira cyane, ni naco gituma kubera ubwo bwitonzi Mwambutsa yatevye akamugena ko arongora leta muri ico gihe, araba premier ministre. Mugabo yabaye premier ministre hamaze gutangura ingwano hagati y'abaporo nabo nyene bicamwo kubiri byitwa Casablanca Moronvia. Rero muri ico gihe we yarafatanije na Joseph Bamina yatwara umugambo w'iprona, baragira amakoloke, ni kuvuga amahuriro Igitega, yamaze iminsi itari mike kugira ngo bagerageze gukemura ico kibazo, gutorera inyishu ico kibazo c'amacakubiri yaratanguye muri iprona. Mwarumvise ibyitwa Casablanca na Moronvia. Naho we bamushira muri Moronvia, Bamina nawe bakamushira muri Casablanca, uko ari babiri barafatanije cyane kugira ngo iyo nama ivemwo ibintu byiza bitumbereye. Ikindi novuga ni ingorane yahabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri 63 64, aho rero Ngendandumwe yarahagaze nk'umushinga ntaye koko aravugira Burundi, arandikiranira amakete haba muri ONU canke yandikira President Kayibanda amwereka yuko ipolitike bari kubaragira mu Rwanda atariyo bari kubaragira mu Burundi. Ti Burundi n'abantu bumvikana bari kumwe, mwebwe iwanyu hari ubwicanyi, hari byinshi. Ibyo yarabyeretse cyane mu makete yanditse. Ibyo navyo nyene abarundi ntibabizi cyane. Abarundi bagiye mu vy'ubuhutu n'ubututsi, ugasanga rero bamwe bamufatira ku bw'ubuhutu, ariko batazi neza yuko yari umuntu yavugira Burundi ahanini. Nino kuri uwo mwihwezo wa Alphonse Rugambarara dushiye dusozera ko ano makuru yacu. Ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho ubutaha.